Simbizi rero agiye kuvuga ukuri ngira kubera giragire mariage sinzi. Simbizi. Okay. Nje kubasani. Abafana bo nta kibazo bafise. Bari ready kwitaba. Abafana bari ready kwitaba. Umugabo kensha ico maze kubona ku ma concert. Presque yose nagiye batumira mu abanyamahanga. Hari ukuntu abasani batagomba kuyagira yabo. Uyu ni Simbizi ariko aravuga. Nyuma ya majambo ndaza kugaruka. Ati hari ukuntu abasani b'abarundi bagiye mu ma concert nimba batumiye Rayvanny. Babona umenga Rayvanny ni wakwiye gukora promo. Haba no muri conference de presse twarabonye abasani ntibaza. Conference de presse yeruka champagne niho yararingira champagne yo murazi ko yari yirondera ngira ga profit ka challenge ndebaza. Yeah, sure. Uruhara rwa mbere je ngo manda ushire kuri mwene gutegura igiteramo Natasha. Ndakumenyesha kwanza yuko ni ibori. Ndayiguriye Club Dirac. Entrete. Ni ibori ndayiguriye Club Dirac. Afise ikivinyu mu maboko igicupa kininiya. Kwa Astoria. Inanga. Ni inzoga yitwa Astoria. Oya webye nukeneye kumenya. Ukeneye kumenya. Astoria ni vin ntabwo ari inzoga, ni vin. Baza kuri internet. Ndiko ndashaka kumenya urusaku. Ivyo oya vyo nibikora. Inayiguriye Club Dirac. Kugira ngo mwereke yuko je nakabaya none na sister kijagiye dukora content. Yeah. Kijagiye baunzaye banikura. Shari Club Dirac. Erega je uranya nka tukabana. Yari Club Dirac mugabo igihe twakorana ikiganiro yavuga yuko atabakubise ahubwo yaba hakije. Uno munsi ariko aravuga ko yashishuwe. Simbizi wasema vumba mbega ni kwera yimirije mariage ni ariko aravuga ukuri. Je uranyanga tukabana je Natasha ni muzikanye sinzopanda muhebye. Ariko n'inzoga yayiguriye muri Club Dirac Astoria. Ariko iyi ni vin ntabwo ari inzoga mumbabarira. Abantu bo bateranya gusa. Tuze kura ko baririmve. Natasha la boss. Maze kubivuga n'injuro nyinshi. Yeah. Abazogunteranya nawe misi yose. For ibintu amaze gukorera umuziki je ndabizi. Ndakubwira twibukanye ko Simbizi ari umutama. Nimba Simbizi afise imyaka mike. Ikarani cyangwa 38. Simbizi twamubonye kuva kera muri industry. Amateka yakoze antrema ya member. Ivyo ariko aravuga n'ukuri. Etera. Yeah. Uravyumva amazina member aratwara Mikare de Musiciens bisigura niho yarari kuri antrema yiwe. Maze kuri ibintu byinshi. Kwera umva natafite ama opportunity menshi. Amaze guhezagira abantu benshi mu buzima busanzwe. For real ndabizi. Amaze guhezagira benshi. Nanje yarampezagiye kubera ko hari aho nageze kuberawe. Ndabizi mariage ya Ediso jya muri komite ivyo yakoze ndabizi. Yakoze mariage. Muri mariage ya Ediso twarabonye posting amushimira. Nanje ni nkora mariage akama ntimuze muvuge ngo ni inzara. Ni wa mutima mwiza afise. Ndabizi vraiment. Ndabizi. Ngaho ntucuvuga ngo nuko ndurategura mariage ngo nanje ngeneye kuboboteza. Kakantu rero naguma mvuga naka. Umuntu wibatse kubera ndiko ndategura mariage ngo nanje nkeneye kuboboteza. Ni bimwe navuga ati iyo umuntu abaye umugabo avuga ukuri. Simbizi kera nimba atabona ubuzima bw'ukuntu buzaba bumeze imbere. Nimba baramuhase kugira mariage we yabaye umugabo ariko aravuga ukuri. Nzokurondera mugabo. Ibi byose uvuga urazi. Oya mugabo kandi niyabona yuko yoza agenda mutumiye live nga mu kiganiro. Yes, bakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep. I like to support everyone. Bavuga ati fasha warafashije twese turinga kubera twafashije. I love you too if you love, if you don't alone care for that. Support my job only nibyo nifuza gusa behind camera Elvis wa Kayanza. Sasa leo mimi napata content sasa hivi. Content naironse ngira nitekera umusozi. Nikasema sasa hii content ngoya musinani mwandu mutuma isafuria ichisha urumva. Nikasema hivi hii content za kuyikora mitandi guteka kubera byasaba yuko ndayiheza kandi no guteka urumva urazi ko akora mu nda bene data bene wacu murazi ko akora mu nda nako kuyanaguza akabagahari muga twebwe ntitwinjira indani mu gikoni cyatuja hanze. So ini Star TV order from Burundi. Kuri Star TV urazi tubazanira ama exclusive atandukanye na cyane urazi ko dukundana dushira urukundo. Ngira ntege ikintu bita isubageti.
Okay, rero TV kira sinari kureka guteka izi sinari kureka guteka kandi uvyo ndiko ndarondera amakamera kavuga imirimo myinshi sindaronka abansapotinga ariko uko biri kose kegano nzokigarukana kubera ko nshaka zo tugikorera hano mu amahoteli ateye imbere ameze neza cyane kugira kize kimeze fresh. So ino content rero si yindi, reka mvuge ku ruhande rw'iwanje uno bamwita Simbizi wa Semavumba, sivyo? Reka mvuge ku ruhande rw'iwanje kwanza d'abord before imbere yuko mvuga ibindi, sivyo? None jewe nibaza ko kenshi iyo postinze ibintu vya Natasha ngenda banka kenshi abantu baravuga byinshi bitandukanye ngo makuru yiwe yose ngo ndayavuga ngo yampaye amafaranga n'umuntu wese avuze ngo ivya Natasha ngo bafisinza sasa undavye no mubiri wanje ukaca ndaba ukuntu meze ubona yuko mvuga vya Natasha kubera ari inzara kubera nshonje ahubwo mvuga kubera ko vyari bikwiye kuvugwa undavye ukuntu meze nubwo abantu badasiba kumpa amasumu amashano iki niki ngwana iteke itunguru kwanza unasikia undavye ukuntu meze urabona yuko uno mubiri wanje ari uw'inzara cameraman wakayanza uno mubiri wanje ni uw'inzara urumva rero abantu bakaca bavuga ati ndabivuga kubera inzara ngo boss ngo afise amafaranga none tubimuhore afise amahera nyene kubera iki umuntu avuze amateka ya Natasha muca mwibaza ati ngo ariko ararondera amafaranga ese mwibaza zijya posti zose nkora ngo bampa amahera kumbwira gusa merci gusa biba bikwiye bivyo kuvuga ngo amafaranga abatavyemera nabo nta kundi ni kuvuga neza uko biri kose abantu baragira jarusinzi kubera ko iyo umuntu ariko arakora ibintu vyiza kumuvuga neza ni kumuvuga kubera ko yamye akora neza kuva kera bareke rero jaru kenshi ituma batavyemera ariko bazotinda bavyemera kuko umuntu akora kubera igihugu hamwe n'abanyagihugu akagerageza guteza imbere abanyamuziki hamwe n'umuziki w'u Burundi onye amateka yiwarandikwa quelque part tukayabika urumva tukayabika apana kuzana ibintu byo kuvuga ngo tumuvuze ngo na mafaranga nka cyose agerageza gusangira n'abandi ibintu byose akora abikora kuneze y'abarundi nabagenzi we Natasha icifuzo ciwe nuko tworonka ama festival yo hanze amakorabo akomakomeye kuko tumaze kubimubona ko kenshi yakoze amakorabo atandukanye muri Kenya, Zambia, Congo, Fari Ipupa numu artiste novuga yuko ari mu artiste batanu dufise mu gihugu muri Afrika kwego gwa Afrika bakazi kandi bameze neza cyane urumva rero Natasha ari mu bantu novuga yuko burinzira cyangwa rero kuri Simbizi Simbizi ari mu bantu bavuga ati twe tumenyekanisha ngo ibintu vya Natasha kubera inzara uravyumva ngo dufise inzara ariko uno munsi namba ari kubera ari mu kurongora namba ari kubera ari biki byatumye avuga ukuri ndagaruka kuri video ikiganiro yakoze kuri Magic Channel TV sinovuga yuko we yabikoze kubera inzara ngira kubera dada bavuga ati umuntu agize mariage esprit ziwe zirahinduka no kuna medita birahinduka ashobora kuba atanguye kuvuga ukuri kubera ko agiragire mariage none naho tuvuge yuko bagira bamuterere kugira arongore turabizi yuko akeneye amahera yo gukora urubanza n'umukunzi wiwe kubera ko razi ko bakoze dot eta civile turayirindire ndetse na mariage bishobora kuba mu kwezi kwindwi urumva tuvuge rero yuko Simbizi ibi bintu yavuze yabivuze kubera shonje ahubwo yabivuze kubera ko iyo yavuze ati iyo umuntu abaye umugabo rega aravuga ukuri nta mugabo atavuga ukuri ujya mugabo atavuga ukuri ntabariwe abavyiyitirira jewe rero nka Starboy the Ship maze kubona ico kiganiro kuri Magic Channel TV murazi ko twimirije la boss party renzi imeze neza none hari utazi Natasha ko ari we mu artiste wa mbere amaze gukora amakorabo menshi cyane kuruta abandi ba artiste bahani wacu amakorabo yo hanze y'igihugu hari utabizi ivyo onye bisigura yuko rero uno Natasha
manzu zimye man. Uko biri kose rero uno Natasha amateka yiwe yarayiyubakiye. Je yanyemereye ko azomfatira indege for the first time kwera ko je nta ndege ndafata. Yambwiye ati wewe ntaho ugiye, yabonye ifoto. Kandi nariko ndabatera flash kweri je ntaho nari ngiye karaga foto ni posting. Yambwiye ati ku nshuro ya mbere uzofata indege nije nzotuma ufata indege. Tumaze kubona bamenyesha makuru benshi bafashe indege kwera Natasha, twarabonye ba Ami Pro, twarabonye ba Kivodo, twarabonye ba Edison ndayahoze. Natasha ngenda banka niwe yabikoze batangura gufata rutemikire. Nanje yarambwiye ati nanje kandi ndazi promesse c'est une dette mugabo ndazi ko azobikora kandi ntabikora kugira yishime canke yiyemere. Ni urukundo rwiwe n'umutima mwiza wiwe. So ndiko ndagerageza kugura ino video ya Simbizi wa Semavumba yakoze kuri Magic Channel TV. Yamanze shiremwo itomati kugira twebwe ntiduhondagura itomati nkabo mu Kayanza, turarindira zigasha mu Kayanza kuko mu kameramani wanje apana mu Kayanza hose uzahumva guca aho buri kuri iki safuriya deje uri kuragira guca ntihabura akantu kava ku safuriya ugasanga uri gukoresha icuma uri kuradodagura. Mu bisanzwe mu guteka itomati urazireka zigasha ntavyo kuzidodagura ajya namakosa akora karagaciye mu kugira bimwe mutagira kugira mu bimenye urareka itomati zigasha. Urumva rero ino video rero nshaka kugurura ya Simbizi nayibonye ariko uko biri kose reka manze nongereza amakara kugira ndayivuge meze neza. Kirazira kujya umunwa wa Simbizi nimbo rero ugira ukore mariage akaba ari utangura kuvuga ukuri urabivuga neza. Anshize ko amakara kugira tomati zanje zishe neza zihave zirekabush. Tomati zanje zirekugira zirekebush. Uti rero bimeze gute rero Simbizi imyotsi mu maso. Simbizi rero agiye kuvuga ukuri ngira kwera giragire mariage siyense Simbizi. Okay. Nje kubasani abafana bo nta kibazo bafise bari ready kwitaba. Abafana bari ready kwitaba umugabo kensha ico maze kubona ku ma concert presque yose nagiye batumira abanyamahanga hari ukuntu abasani batagomba kuyagira yabo. Uyu ni Simbizi ariko aravuga nyuma ya majambo ndaza kugaruka ati hari ukuntu abasani b'abarundi bagiye mu ma concert nimba batumiye Rayvan babona umenga Rayvan ni wakwiye gukora promo. Haba no muri conference de presse twarabonye abasani ntibaza. Conference de presse yeruka champagne niho yararingira champagne yo murazi ko yari yirondera ngiraga profit ka challenge ndebaza. Yeah sure. Uruhara rwa mbere je ngoma ndashire kuri mwene gutegura igiteramo Natasha. Ndakumenyesha kwanza yuko ni ibori ndayiguriye Club Dirac Antret. Ni ibori ndayiguriye Club Dirac afise ikivinyu mu maboko igicupa kinini ya kwa Astoria Iranga ni inzoga yitwa Astoria. Oya webye nukeneye kumenya ukeneye kumenya Astoria ni vin ntabwo ari inzoga ni vin baza kuri internet ndiko ndashaka kumenya urusaku ivyo oya vyo nikora inayiguriye Club Dirac kugira ngo mwereke yuko je nakabaya none sister kijagiye dukora content kijagiye baonsaye banikura sitari Club Dirac erega je uranje nka tukabana yari Club Dirac mugabo igihe twakorana ikiganiro yavuga yuko atabakubise ahubwo yaba hakije uno munsi ariko aravuga ko yashishuwe Simbizi wa Semavumba mbega ni kwera yimirije mariage ni ariko aravuga ukuri je uranyanga tukabana je Natasha ni mujikanye nzopfa ndamuhevye ariko n'inzoga yayiguriye muri Club Dirac Astoria ariko iyi ni vin ntabwo ari inzoga mumbabarire abantu bateranya gusa tuze kura ko baririmve Natasha la boss maze kubivuga n'injuro nyinshi abazoguniranya nawe misi yose for ibintu amaze gukorera umuziki je ndabizi twibukanye ko Simbizi ari umutama nimba Simbizi afise imyaka mike
ni Karani cyane 38 simbizi twamubonye kuva kera muri industry amateka yakoze antrema ya mem ivyo ariko aravuga nukuri Tera uravyumva amazina memba oratwara Mikare de Musicien bisigura niho yarari kuri antrema yiwe azi ko ibintu byo kwera umva natafite ama opportunité menshi amaze guhezagira abantu benshi mu buzima busanzwe for real ndabizi amaze guhezagira benshi nanje yarampezagiye kubera ko hari aho nageze kuberaho ndabizi mariage ya Ediso jaye muri komite ivyo yakoze ndabizi yakoze mariage muri mariage ya Ediso twarabonye posting amushimira nanje ninkora mariage akama ntimuze muvuge ngo ni inzara ni wa mutima mwiza afise ndabizi vraiment ndabizi nga ntucuvuga ngo nuko ndurategura mariage ngo nanje nkeneye kubobotetse kakantu rero naguma mvuga naka ngo ntuwibaze kubera ndiko ndategura mariage ngo nanje nkeneye kuboboteza ni bimwe navuga ati iyo umuntu abaye umugabo avuga ukuri simbizi kera nimba atabona ubuzima bwe ukuntu buzaba bumeze imbere nimba baramuhase kugira mariage ubu yabaye umugabo ariko aravuga ukuri nzokurondera mugabo ibi byose uvuga urazi oya mugabo kandi yabona yuko yoza agenda mutumiye live nga mu kiganiro gusa tubina namutumiye ego ndamutumiye live kuri mariage itariki ndamubwira imbo ndorabe ndomurondera ndoraka invitation vraiment nzogenda ndayidepose aza kwiba ejo mu gatondo mushiki wavyumvise mugabo kandi yabona yuko yoza agenda mutumiye live nga mu kiganiro turagarutse rero kuri Simbizi wa Semavumba. Simbizi wa Semavumba murabizi ibiganiro kenshi akora yarakunda gushaka gushira hasi Natasha Ngendabanka. Reka cinja kuri post ya Natasha Ngendabanka yagize ya postinze nagize na screeninze ndagira screenshot. Yaraponda Natasha Ngendabanka. Reka ndakubereje ko nigeze gukora ikiganiro na Simbizi avuga Natasha genda bifuta ndabikuramwo. Bantu shobora kunteranya n'umuntu antuka yimereye neza nzi ko ameze neza. Wewe usaze mu kuvuga ibintu nanjye sinshe nsara mu kubipostinga. Ahubwo ndakosora. By the way reka nenda gusomereye post. Natasha yanditse ati kubera iki iyo umuntu avuze amateka ya Natasha abivuga nubwo bakubera ko gutinya abantu kanaka canye abiwabo baza gukomanta amakomantere negative. Ni Natasha Ngendabanka. Ubivuze kubera inzara, ubivuze kubera agukubite amakofe. No, erega nanje sije niremye canke sije nizaniye imigisha nabibonye uko nyene. Umutima wanje wo gufasha, umutima wanje wo gutanga, umutima wanje wo kubona ibintu abandi batabona. Sije niremanye. Ni Imana yandemye uko. Kugizina ryanje rivuga Ngendabanka. Kugizina ryanje rivuga Ngendabanka. Wanka wemera utegerezwa kuvuga gusa mu bintu vyiza byose uzosangamo izina rya Natasha. Kubera navukanye umutima mwiza nabo mu muryango baratangara. Rero mwikura ubwoba ariko ikintu ciza uvuge ari ikintu kibi mukivuge. Ntutovuge Natasha nabi kugira unezereze abantu baba bazi ukuri. Rero Simbizi wa Semavumba wavuze amajambo menshi kandi n'ubwa mbere mvuga neza. Rero witege komantere mbi kuko wamvuze neza abantu barindira ko umvuga nabi cyane ko umvuga nabi abandi uvuga n'abandi baririmbye ariko umvuze nabi atere meza. Natasha avuze ati ni vya bindi navuga Simbizi byo kuntu yaramenyereye avuga Natasha nabi abantu baragira udukomantere twiza kubera ko no musa muvuze neza muraza komantere turahera kwiyinye nubwo twoja ngaha kuri yarabosi acha avuga ati ariko ukuri kuri hajya nyene Natasha ni the queen kandi ndakwemereye kuri mariage yawe kubera ko uvuga umuziki w'u Burundi nabi canke neza ngira ndakugirire surprise utazigera wibagira. Aha ni yayimukorera mzoca muvuga ngo ariko araseka amubwiye ko azomukorera surprise atazokwigera yibagira mu buzima bwawe. Ndakwereke ko Natasha wariwe
uhora uvyumva canke bikaguca mu maso ubu bigira bikubeko imbere yawe hahasi ibintu abafana nabo mwabonye afishe nkuko simbizi yabivuze ico ndabemereye nkuko mubizi mu muziki wa Natasha nta bucafu burimo tuzokurikiza amasaha kandi ico ndabemereye abaririmbyi bazoba muri afishe n'abaririmbyi mukunda cyane kandi ibindi bizoba biri top muronke sound nziza rero muzoze kubwinshi iyi ni raporo ya Boss Party yimirije kuba murabizi yagerageje kubivuga neza guys simbizi nawe nkwisubira ko nkakurondera kubera ko ntushobora kumbwira impamvu kera utamuvuga neza n'umusi ugira umugabo cyangwa wamaze kuba umugabo ukaba uri kuraba imvuga kuri mbega baguha amahera kugira umuvuge nabi mbega imirongo yanyu hari ahantu kera itigeze yumvikana mbega Natasha wamuhora iki kugira umuvugo uko atari ziba zita systematic uyimenyere kubara hamwe mugenzi wanje bita Kabosi ari ibintu biri mu itomati nyinshi acagwara sinzi ko ari estoma yiwe sinzi ko ari kibazo afise mugabo nyene ubuzima buratandukanye n'umusi shora kwa mfungura ibi ugasanga nanje hari ibintu afungura ariko we afungura kandi mama we atarungitse imisosi nafungura ari muri abandi aziganya amafaranga oce utirebe bimeze gute aha rero itomati kirazira kuzihondagura ngo ukazamba mu gipangu bari muri uri kurahonda iki itomati ntibahonda zireke zishe hama ibintu bigende fresh karagaciyemo hano Natasha nzosaba akazi muri Club Dirac nze nditekera mu gikoni twibukanye yuko ni hotel Club Dirac nimwe mu mahoteli meza cyane n'igihe amazi atera yandi mahoteli Club Dirac ntigera iterwa n'amazi baguma bakora ukuri kwamye rero Boss Party igiribe ni party nuvuga yuko imeze neza cyane iyi la Boss Consent ni concert uzobonamwe ama surprise menshi cyane dushobora kubonamwo abaririmbyi mva mahanga nkuko yabivuze ati simbiza ati abaririmbyi b'abarundi nabantu banegrije ama concert arimwe abanyamahanga ariko kuri ino ncuro nimba Natasha yavyumvise yumvise ubutuma buvuye kuri Simbizi azotegerezwa kubashira mu mutwe abaririmbyi abartiste bahandi wacu yuko nimba ari concert ni wacu twese dutegerezwa kwigira promo twese kugira ibintu bigende neza nuko bimeze byose ni ivy'iwacu byose ni ivy'iwacu aba artiste bacu nibakunda ivyacu urumva urumva rero nuko bimeze babare gato kuri nasi kuri ma content navuze ati abaha content imeze neza bayita amasubageti bana baruguru kera babonye bibaza ati zini inzoka tinzoka urumva bisigura iki rero uko biri kose ukuri kuravuga urashobora kunyegeza ukuri imyaka n'imyaka ariko impera n'imeruka ukuri kuraja hagaragara ni nkuko ushobora kuba umubeshi ugahenda abantu ukababesha kuri umugwiza atunga ukaze ariko impera n'imeruka ukuri kukaja hagaragara
kino kiganiro sinzi ukuntu ndakibonye kuri Magic, mugenzi wanje Scott yagiposti, ndumviriza amajambo ca ndarabana post ya Natasha Ngendabanga, ivyo nariko ndiyumvira ca nsangana Natasha abipostinze. Uno munsi ndi mu bantu bakunda gupromoting ibintu vya Natasha nkabiposta, urabizi ko yananyemereye yuko nzofata na Rutema Ikirere, ariwe atumye mfata Rutema Ikirere for the first time, urumva. Rero biratangaje ukuntu umuntu yavuze neza, nama mbona abantu bakomanta muri commentaire yo ninzara urashonje, none zijya poste ngira bibaza arampamaye. Ndabikora kubw'urukundo, je umuntu nubwo yombwira ati merci beaucoup kuco wakoze birakwiye. L'essentiel sa amafaranga tuba dukeneye, l'essentiel nuko dutuma umuziki wacu hano genda ha kure. Kandi uno munsi aho tugeze umuziki w'u Burundi wafatishije, uno munsi urashobora kuvuza playlist y'imiziki 200 y'abarundi ukiryohewe kubera ko imiziki ni myinshi, aba artist bariko barakora ni benshi. Bisigura yuko rero umuziki wacu hari ahantu maze kugera, niba rero turaba artist hari ibintu dukwiye guhindura, ikintu ciza tukakivuga ko ari ciza, ikintu kibi tukavuga ko ari kibi. Murantahura ngaho cyo nashatse kuvuga. Nubwo ico bari kibi ntitugishigikire mu kivuga ni kibi, usanga umuntu inbox mubwira ati ahantu wari gukosora uko. N'aba artist mukoraborane, urashobora kubwira umu artist mugenza akagushiriramwo akantu akakubwira ati kosora kano kantu gakore guca mu bitagenda. Nimwakoraborana muzosora igikorwa ciza. Mu Burundi ntaboneka amahiti menshi, bizoba biryoshe, wa muziki waba mva mahanga tuzoba tucice. Rero uno muhungu Simbi Mavumba muvuga nabi, baramuvuga neza. Yamuvuga nabi of course turabizi, ngo bamukubise, urumva ngo muri Club Dirac ngo ntaco bari kumugira, ngo yagira kubite bajya bagangi. Natasha ni mu mbese abagangi tunga uca wigira ngo basho gira watumwe turashiramwo utuzi kugira tomati zishe neza, urumva. Tuvuge gute n'umunsi mu baririmbyi bo mu Burundi turazi ko Natasha niwe muntu asora ifoto kuri page ugasanga ifoto ziwe zose ni nziza, mugari wundi mu artist usanga ifoto ya telefone itere sijui ni kirumva. Uri mu artist utumupostinga ifoto imwe mu ndwi mbwa bugapostinga foto nziza. Turafise nabandi babikora ba Dramati banda babarimvye ariko baraza vraiment hari ibintu byinshi bariko barakosora kandi Imana ibahezagiye, urumva. Niwe mu artist ashobora gusora ifoto ugasanga abantu bose bazipostinze ku mapage kubera iki ntakabiciwe. Uno munsi atakwibutse ejo azokwibuka, urumva. Je muramumbaza je Natasha je ndamuzi, nico gituma kenshi nkunze kumwita umugira neza, umugwa neza, umunyarukundo. Muri kumukuna umuntu yagira vyemere fresh nta stress n'umuzungu mu mutwe. So twibukanye ko ariko gufata na Rutema Ikirere yerekereza mu gihugu cy'Ubutaliyano, aho biriko biravugwa neza na neza ko agiye gukusanya uburyo azanategura ikintu kimeze neza, ndetse azoba ari show idasanzwe izo biteguwe n'umurundi w'umu artist ku ncuro ya mbere agakora isho imeze neza cyane. Rero kugira ivyo byose bigende neza cyane yatwemereye sound nziza, yatwemereye organisation nziza, yatwemereye buri kimwe cyose. Simbizi ndakurondera kabisa mbwira impamvu hari gihe waponda Natasha ariko no munsi usigaye ugura n'amave muri Club Dirac kubera ko warabonye ko hari kiruti kindi. Sinzi ko histoire muyibuka bavuze ngo Simbizi namushikiwe ngo babafashe nabi hariya anye, ico gihe baravuga Natasha ngo umutima mubi, ariko no munsi ugaragaje kumviriza Simbizi kiriya gihe urumva ko Natasha yarenganywa atakosa yarimwo. Rero hari umuntu rero bamwankira ubusa ugasanga bariko baramwankira ubusa kandi atakosa agiwe, sivyo? Uko biri kose rero abakunzi ba Star TV bavuga ati fasha warafashe twese turi ngaha kubera twafashijwe, sivyo? Bavuga ati fasha warafashijwe twese turi ngaha kubera iki? Kubera twafashijwe. Ndanashimira umuntu yakoze ikintu cyo gufata amafoto y'uwanje amazina yanje agashira kuri bisi, vraiment naramumenye
twarahuye kurusha amafaranga umuntu w'umubosi urabona n'icyo umuzimana ariko duke twasangiye naramubwiye ati kaka bino bintu nkoreye uzobikorere n'abandi nabaye mu journaliste canke umu promoter canke umu youtuber bivanye n'ukuntu wowe unyita akoreye surprise nkijya canke ari ku mabisi nta wundi muntu aba artiste tuzi bari ku mabisi narabonye Dramati Natasha Ngendabanka Big Fizzo abandi usanga bari ko ba Diamond so abantu mufise imiduga mu Burundi shira ko biwacu nkuko je banshize ko bashize ko Natasha Ngendabanka Big Fizzo Dramati JBC vraiment narayuzuye ko respect my brother my big boss ubundi amwita my brother kubera ko hari umuntu mu boss yisanzura imbere yawe kandi ugasangana mu boss nta myaka myinshi akuruta ni vya bindi nyene Imana bayarahezaga ugasanga bimeze fresh. Thank you so much Tony Imana iguhezagire big boss uhezagirwe cyane. So je nibaza ko ni kusidukana niyo nka kugira tuje gushigikira umuvandimwe mushiki wacu Natasha Ngendabanka. Tunashimira n'ubu na management ya Natasha Ngendabanka DJ Rafa manager shut up na uri mu kazi kose. Natasha iruka muri Tanzania twamubonye ari kumwe n'aba S2Keys nibaza ko ejo ashobora gusohoka indi collab imeze neza yakoze collab ari kumwe na Jaiva Calligraph Jones Fari Pupa ba King Kaka Femi One Uganda. Guys, Imana ibahezagire cyane abakunzi ba Active. Yari Starboy the ship all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. Shout out Wakayanza behind the camera. Imana ibahezagire cyane. Thank you so much.